Ubu warigeze wibaza ko ushobora gutangura ubworozi bw'imbata zibiri gusa, ariko uko igihe kigenda ukagenda uragira ubworozi bunini. Abantu benshi bashaka gutangura ubworozi bw'imbata bakibaza yuko bisaba amafaranga menshi, canke bakibaza yuko bisaba ahantu hanini ho kuzororera. Ariko ikintu gihambaye si ugutangura ufise vyinshi, ahubwo ikintu gihambaye ni ukumenya gutangura neza no gukoresha ivyo ufise. Muri iki kiganiro tugiye kwiga intambwe imwe ku yindi, uko umuntu atangura ku mbata zibiri gusa, uko yozubakira ahantu heza, uko yozigaburira, uko yoziha amazi, nuko yozitaho, n'ingene ubworozi bw'imbata bushobora kugenda burakura. Kandi niyo uba uri wa muntu utigeze worora imbata n'umusi n'umwe, niwakurikirana iki kiganiro nuko uza kubitahura. Ariko nyamuneka nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vyigisha uko uteza imbere, nuko ukora sabone kugira ngo ntuzoze uracikwa n'ibindi biganiro. Amaje mva ndiko ndagushikiza bino biganiro ni NtirampebaPascal. Reka rero twinjire mu kiganiro, dutangure n'ikintu ca mbere, aho imbata zibiri zikwiye kuba, n'ingene wotegura ahantu heza ho kuzororera. Umaze gufata ingingo yo gutangura n'imbata zibiri, ikintu ca mbere ukwiye gutekerezaho naho kuzororera. Ntuzishira ahantu hose ubonye. Imbata zikenera ahantu hasukuye, ahantu humye, ahantu hafise umwuka mwiza kandi harinzwe imvura nyinshi n'izuba rikaze. Ikibanza gikwiye kuba kandi gifise umwanya uhagije kugira imbata zibiri zishobore kugenda no kurya atagusunikana. Ku mbata zibiri ntukeneye gutangura wubaka ikiraro kinini, ariko ntukagira akazu gato cane. Ikibanza gitegerezwa kuba gifise umwanya uhagije wo kuzungurukamwo, harimwo mbere n'umwanya wo kuriramwo. Hasi hakwiye kuba hasukuye kandi hatarundanya amazi, kuko amazi ahagaze ahantu hamwe n'umwanda, kandi bishobora gutuma imbata zironka ibibazo vy'amagara. Ikindi kintu gihambaye ni umwuka. Ikibanza ntigikwiye kuba gifunze cane, umwuka mwiza urakenewe, ariko wirinde ko imbata zawe ziteramira ahantu hari umwanya, canke ahantu hari umuyaga ukaze, canke mu mvura. Kandi nimba ufise amahirwe yo kubaka ikiraro gifise igice gikwiriye hamwe n'ahantu imbata zishobora gusohokera, birafasha cane. Wibuke ntutangure wibaza ko wokubaka ikiraro kinini, ahubwo tangura wibaza uti nokorora gute ahantu hato ariko hasukuye, hatekanye kandi habereye imbata zanje. Kuko ikibanza ciza nico gituma ubworozi bwawe butangurira ku mushinge mwiza. Ariko aho imbata ziba honyine ntibihagije, hari ikindi kintu gihambaye cane, ivyo wozigaburira. Navyo reka tubirabire hamwe muri iki gice gikurikira. Ikintu gikurikira, umuntu atangura ubworozi bw'imbata akwiye kumenya ukuzigaburira neza, kuko naho uba ufise imbata nziza, iyo zitaronka ibifungurwa bibereye ntizishobora gukura neza canke zishobore gutanga umwimbu mwiza. Imbata zikeneye ibifungurwa birimwo inguvu, bifise proteine, bifise vitamine, harimwo mbere n'icunyunyu, kuko biba bikenewe kugira ngo izo mbata zishobore gukura neza kandi zigume zifise amagara meza. Ku ntango ni vyiza gukoresha ibifungurwa vyateguwe neza ku mbata, bivanye nuko ziba zikiri ntoya. Iyo imbata zikiri ntoya ntizikenera ibifungurwa vyazo bivuye uko biteguwe, bisaba yuko ubitegura neza. Ariko iyo zimaze gukura, ibifungurwa birahinduka kugira ngo bihuze n'umubiri ico ubukeneye. Ushobora kandi gukoresha ibindi bifungurwa bibereye imbata, ariko ukirinda kuziha ibintu ivyo arivyo vyose ubonye. Ikintu cose si ngombwa yuko wogiha imbata mu gihe utakizi neza. Ikindi kintu gihambaye ni kugumana ibifungurwa bisukuye.
ntushire ibifungurwa ahantu huzuye amazi kandi ntureke ibisigarira bimara igihe kirekire aho imbata zirira, kuko ibifungurwa vyanduye canke biboze nuko bishobora kuzitera ingwara. Kandi hari ikindi kintu kimwe umuntu atangura ubworozi bw'imbata akwiye kwama yibuka: amazi meza arakenewe ku mbata. Imbata nuko uzosanga zikenera amazi meza kandi akaba amazi ahagije ku buryo zidashobora kubura amazi zinywa. Nimba zifise ibifungurwa ariko amazi akabura, ubworozi ntibushobora kugenda neza. Nico gituma ahantu zirira n'ahantu zinywera bikwiye kuguma bisukuye. None tumaze kumenya aho imbata zibiri ziba n'ivyo zikenera kurya, ariko hari ikindi kintu gikomeye: ni gute wokorora imbata kugira ngo zigume zifise amagara meza kandi wirinde n'indwara? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe muri iki gice gikurikira. Umaze gutegura ahantu heza no kumenya ivyo imbata zirya, hari ikindi kintu gihambaye cane: isuku n'amagara yazo. Imbata zikunda amazi, ariko ivyo ntibisigura yuko zitegerezwa kuba ahantu hakanye. Nico gituma ukwiye kwama ukuraho amazi yamenetse n'umwanda kugira ahantu ziba hagume humye kandi hagume hasukuye. Ntureke umwanda urundane. Isuku irafasha kugabanya ingorane z'indwara kandi igatuma imbata ziguma zimeze neza. Ikindi ni amazi yo kunywa. Naho imbata zikunda kuyuhagira, amazi yo kunywa ategerezwa kuba meza kandi akaba y'amazi asukuye. Ntukoresha amazi yanduye canke amazi amaze igihe kirekire ari ahantu ahagaze atariko aratemba. Kandi ibikoresho vy'ibifungurwa n'amazi navyo bikwiye kwama bisukurwa. Ikindi, wirinde kubika imbata nyinshi ahantu hafunganye cane. Iyo zironka umwanya ukwiye, umuka mwiza n'isuku birafasha cane kugira ngo zigume zifise amagara meza. Kandi igihe ubonye imbata itameze neza, nko mu gihe ubona itarya ikaguma yicaye canke iryamye ahantu, ukabona ifise intege nkeya canke igaragaza ibindi bimenyetso bidasanzwe, ntukwiye kubifata minenengo. Iyo mbata nuyifate uyitandukanye n'izindi, kandi bishobotse usaba impanuro y'ubuntu abifitiye ubumenyi kugira ngo umenye ico kibazo n'ingene woshobora kucirinda. Wibuke kwirinda indwara abiruta kurindira kw'indwara ishobora kwaduka. Iyo wubakiye ubworozi bwawe kw'isuku, amazi meza, ibifungurwa bibereye, naho imbata zishobora kuba neza, ubushize umushinga imbere mwiza. Ariko noneho hari ikindi kibazo gikurikira: imbata zibiri zizogwira gute kugira ngo umubare wazo utangire kwiyongera? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Kugira ubworozi bwawe butangure kwiyongera, utegerezwa kumenya neza ukuntu imbata zirondoka. Imbata ntizoca itanga amagi ngo nukubera gusa bazigaburira ibifungurwa vyiza. Imbata zikenera gukura neza kugira amagara meza kandi zigashika ku myaka yo guterako amagi. Ikintu ca mbere ni ugutandukanya igitsina c'izo mbata. Iyo ushaka yuko habaho amagi ashobora kuvamwo imiswi, hakenewe imbata y'isake hamwe n'imbatakazi mu buryo bubereye. Ariko ni ngombwa kumenya ko imbata ishobora guta amagi niyo atasake yoba ifise. Itandukaniro rihari nuko amagi atabanguriwe ntashobora kuvamwo umuswi. Iyo ushaka kuvyaza ayo magi imiswi, niho uba ngombwa gutegura uburyo bubereye. Ikindi kintu gihambaye, kuziha ibifungurwa bikwiye n'amazi menshi ni vyiza, kuko imbata itameze neza ntishobora gutanga umusaruro mwiza. Iyo imbata itanguye guta amagi, ntukwiye kuyakorakora canke kuyasiga ahantu hariho hose ubonye. Tegura ahantu hatuje kandi hahantu ubona hasukuye, ahantu humye niho ishobora guta ayo magi. Aho hantu hakwiye kuba harinzwe kandi
hakaba hari umutekano ukwiye kugira ngo ayo magi ntashobore kumeneka canke ngo yandure ashobore kujako umwanda. Kandi iyo uriko aronka amagi menshi yegeranye witonze kandi uyabika ahantu habereye bivanye n'ico utegekanya kuzokoresha ayo magi yawe. Wibuke kugira uronke umusaruro mwiza ntukihutire gushaka amagi menshi, ahubwo banza utume imbata zawe zigira amagara meza, ibifungurwa bibereye, amazi meza n'ahantu hatekanye. Ivyo nivyo bishobora gushinga umushinge mwiza mu bworozi bwawe. Ariko noneho hari ikindi kibazo gikomeye. Iyo imbata zitanguye guta amagi, wokora iki kugira ngo ayo magi azogume akwagurira ubworozi bwawe? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Ubu tumaze kumenya ko imbata zishobora guta amagi, ariko hari ikintu gihambaye dukwiye gutahura. Umusaruro w'amagi ushobora kugufasha kwagura ubworozi bwawe. Iyo imbata zawe zimaze guta amagi, ushobora guhitamwo kuyagurisha canke kuyakoresha mu korora imisi mishasha bivanye n'intumbero yawe. Nimba ushaka kwagura ubworozi bwawe, utegerezwa kumenya gutegura neza amagi ushaka gukuramwo imiswi. Amagi akwiye kuba atandukanye, adafise ibice vyamenetse kandi atandukanye neza. Ntukwiye gukoresha amagi yose uko yakabaye. Hitamwo amagi ameze neza kandi uyafate witonze kugira ngo ntiyangirike. Iyo amagi amaze gutegurwa kugira avamwo imiswi, ategerezwa kubikwa no kwitabwaho mu buryo bubereye gushika igihe cose havuyemwo imiswi. Aho niho ubworozi butangura kugira umwimerere mushasha, kuko iyo urose imiswi mishasha ntuyifata nk'imbata zikuze. Imiswi mishasha ikenera ubushuhe, ikenera ahantu hashushe, ahantu hasukuye, kandi gakenera n'ibifungurwa bibereye hamwe n'amazi mu buryo bibereye imyaka yayo. Ntuyishire mu mbeho kandi ntuyivange n'imbata zinini kuko zishobora kuyikomeretsa. Iyo imiswi ikuze ikamera neza, niho ushobora gutangura kuyinjiza mu bworozi busanzwe. Uko ivuka imiswi mishasha, umubare w'imbata zawe uragenda wiyongera. Ariko hari ikintu ukwiye kwirinda. Ntukihutire kwagura ubworozi kuruta ubushobozi ufise. Iyo imbata ziyongereye n'ibifungurwa n'amazi, isuku hamwe n'umwanya navyo nuko bikwiye kwiyongera. Nico gituma ukwiye kwagura ubworozi bwawe buhoro buhoro ukurikije ubushobozi bwawe, kuko intumbero si ukuvuga ko imiswi myinshi gusa, ahubwo intumbero ni ukubona imiswi myinshi ikura neza kandi ikaba ifise n'amagara meza. None tumaze kumenya ingene umubare w'imbata ushobora gutangura kwiyongera, ariko ikibazo gikurikira niki? Iyo ubworozi bwawe bumaze kwaguka, uwo butandukanya gute kugira ngo utangure kuronka umusaruro w'amafaranga? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Ubworozi bwawe bumaze gutangura kwaguka, ariko hari ikibazo gihambaye. Imbata nyinshi zonyene ntizisigura yuko uba uriko uratera imbere. Ugomba kumenya umusaruro ushaka kuronka ingene wowukoresha. Mu bworozi bw'imbata, umusaruro ushobora kuba amagi, imiswi, imbata zikomeye canke inyama, bivanye n'ubwoko bw'imbata woroye n'intumbero yawe. Nico gituma kuva ku ntango ukwiye kumenya ico ubworozi bwawe bugamije. Nimba intumbero yawe ari amagi, ukwiye kwitwararika cane imbata zitanga amagi menshi kandi zifise n'amagara meza. Nimba ushaka kwagura ubworozi bwawe biciye ku miswi, ukwiye kwitwararika uburyo bwo kuronka imiswi myinshi kandi ikagira n'amagara meza. Ariko muri vyose hari ikintu kimwe kidahinduka. Umusaruro mwiza utangurira ku mbata zifise amagara meza.
ntukagerageze kuronka umusaruro mwinshi mu kugabanya ibifungurwa canke amazi wahora uziha. Ivyo nuko bishobora kugira ingaruka n'amagara mabi ku mbata hamwe n'umusaruro wazo. Ahubwo tegura neza ibifungurwa, amazi n'isuku hamwe naho zishobora kuba. Ikindi kintu utegerezwa kumenya ni isoko ryawe. Imbere y'uko ubworozi bwawe bugera ku mubare munini, gerageza kumenya ahantu bashobora kugura umusaruro wawe, kuko ntaco bimaze kugira amagi menshi canke imbata nyinshi ariko ukabura aho ushobora kubigurishiriza. Kandi amafaranga winjije ntuyakoreshe yose, igice cayo ushobora kugisubiza mu bworozi kugira ngo ushobore kwagura ubworozi bwawe. Aha niho ubworozi bwawe buhinduka igikorwa co kwiteza imbere, aho kuba gutangura korora imbata gusa. Ariko uko imbata zigenda ziyongera niko n'ibibazo bishobora kugenda vyongera iyo utabiteguye neza. N'ayahe makosa akomeye ashobora gutuma ubworozi bw'imbata butera imbere. Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Ubu reka turabire hamwe amakosa ashobora gutuma ubworozi bwawe butagenda neza. Ikosa rya mbere ni ukutagira isuku mu kiraro. Iyo umwanda n'amazi vyama birundanye aho imbata ziba, nuko bishobora gutuma imbata zigwara kandi n'ubworozi bwawe bukagenda busubira inyuma. Nico gituma isuku ikwiye kuba igikorwa ca buri munsi. Ikosa rya kabiri ni ukubura amazi meza. Imbata nuko uzosanga ikenera amazi meza buri munsi, ntukwiye kurindira ko amazi ahera kugira ngo ushobore gushiramwo ayandi mazi. Amazi meza kandi asukuye afasha imbata kurya neza kandi no kuguma zifise amagara meza. Ikosa rya gatatu ni ukutaha ibifungurwa bikwiye imbata zawe. Ntushobora guha imbata ikintu cose ubonye ngo nuko ubonye zigifungura. Ibiribwa ni ngombwa kuba bibereye imyaka n'ubwoko bw'imbata uri kurorora, kandi ntukibagire ko imiswi n'imbata zikuze zidakenera kurya ibifungurwa bimwe. Ikosa rya kane ni ukugumiza imbata nyinshi ahantu hafunganye. Uko umubare w'imbata ugenda uriyongera niko n'umwanya ukwiye kwiyongera. Iyo zifise akanya ko kugenda no kurya neza, birafasha kugabanya ugusinikana n'izindi ngorane. Ikosa rya gatanu ni ukutagira gahunda y'ubworozi bwawe. Ntukwiye kurindira yuko ibintu vyose bigenda neza. Tangura igihe co kugaburira, gusukura, guhindura amazi no gukurikirana amagara y'imbata. Kandi wandike umubare w'imbata ufise n'amagi uronka n'ibindi bintu bihambaye. Ibyo bizogufasha kumenya nimba ubworozi bwawe buriko buratera imbere canke hari ikintu ukwiye guhindura. Ikosa rya nyuma ni ugushaka kwagura ubworozi bwawe n'ingoga cane. Iyo utanguye n'imbata zibiri, ntukwiye kwihutira gushika ku mubare w'imbata nyinshi utarategura imfungurwa, amazi hamwe n'umwanya wo kuzitaho. Wagura ubworozi uko ubushobozi bwawe bugenda bwiyongera, kuko ubworozi bwiza si ukuba ufise imbata nyinshi gusa, ahubwo ubworozi bwiza ni kuba ushobora kuzitaho neza. None tumaze kubona amakosa akomeye, ariko hari ikintu ca nyuma gihambaye cane. Ni gute wotuma ubworozi watanguriyeko ku mbata zibiri buguma butera imbere igihe kirekire? Ivyo nivyo tugiye kurabira hamwe mu gice gikurikira. Ubu tumaze kubona ubworozi bw'imbata aho butangurira, uko wozigaburira, uko wozitaho n'amakosa ukwiye kwirinda. Ariko hari ikibazo kimwe gikomeye. Ni gute wokworora kugira ubworozi bw'imbata bugume butera imbere aho gukura hanyuma bugasubira inyuma? Ikintu ca mbere ni kuguma ukurikiranira hafi imbata zawe. Buri munsi raba ko zirya neza, uko zinywa nuko zigenda, nuko zifise amagara meza. Iyo ubonye hari ikintu kidasanzwe ntukavyirengagize. Ikintu ca kabiri ni kuguma
ubungabunga ikibanza cazo, naho ubworozi bwazo buba bumaze kuba bunini, isuku ntikwiye gusubira inyuma. Uko imbata ziyongera niko n'umwanya, amazi n'ibifungurwa bikwiye gutegurwa neza. Ikindi kintu ni ukugira inyandiko z'ubworozi bwawe. Andika umubare w'imbata ufise, amaguru uronka, ibifungurwa ukoresha n'amafaranga winjiza hamwe n'ayo ukoresha. Ivyo biragufasha kumenya neza nimba ubworozi bwawe buriko burunguka, kuko umuntu ashobora kubona imbata nyinshi akibaza yuko ariko aratera imbere, kandi amafaranga akoresha mu kuzitaho akaba ari menshi kuruta ayaronka. Nico gituma inyungu ukwiye gukurikiranwa atari umubare w'imbata gusa, kandi utangiye kuronka inyungu ntukayakoreshe yose. Igice cayo ushobora kugisubiza mu bworozi kugira ngo ugure ibikoresho, utegure neza ibifungurwa canke wongere umubare w'imbata mu buryo bishoboye. Ivyo nivyo bituma ubworozi bukura buhoro buhoro ariko bukomeye. Wibuke, ntutangure ushaka kuba munini, tangura neza, bungabunga ivyo ufise, umenye ico winjiza n'ico ukoresha, hanyuma ugende wagura ubworozi uko ubushobozi bwawe bugenda buriyongera. Kuko imbata zibiri ni intango gusa, ariko intango ntoya iyo ikozwe neza ishobora kuvamwo ubworozi bunini. Kandi ubu dusigaje ikintu kimwe, ni isomo rikomeye umuntu wese ashaka kwiteza imbere biciye mu bworozi bw'imbata akwiye kugumana mu mutwe. Reka tubirabire hamwe mu gice ca nyuma. None rero turashitse ku musozo w'ikiganiro. Twatanguranye tuvuga ku mbata zibiri gusa, ariko twabonye yuko umubare muto atari ukwiye kugutera ubwoba. Ikintu gihambaye ni ukumenya kuzitaho neza. Utegura ahantu hasukuye kandi hatekanye, ukazigaburira ibintu bibereye, ukazirosa amazi ameze neza, ukaguma ukurikirana n'amagara yazo ku mwanya ku mwanya. Kandi uko ubworozi bwawe bugenda burakura, ukaguma wongera umwanya, ibifungurwa n'ibindi bikoresho biba bikenewe. Kandi ntukibagire ikintu kimwe, ntutangure ushaka kuba munini, tangura ushaka gukora neza. Imbata zibiri gusa ushobora kuzibona nk'aho ari nkeya cane, ariko iyo utanguye kuzitaho neza, ukamenya umusaruro uronka, ugasubiza igice c'inyungu mu bworozi bwawe, urashobora kugenda wagura ubworozi bwawe buhoro buhoro. None rero ndashaka kukubaza, iyo uba ufise ubushobozi bwo gutangura uno musi, wotangura n'imbata zibiri canke wotangura n'izirenze? Andika inyishu yawe muri komanteri, ndashaka kumenya ico wewe ubona. Kandi nimba ukunda ibiganiro nk'ibi vyigisha uko wokwiteza imbere biciye mu bworozi n'ibindi bikorwa, kora sabone kugira ngo ntuzocokwe n'ibindi biganiro. Ukande na like, mbere bishobotse n'iki kiganiro ugisangize n'inshuti zawe. Hamaje wumva nariko ndagushikiza kino kiganiro, ni NtirampebaPascal, tukaba tuzosubira kubonana mu bindi biganiro vy'ubutaha. Ciao ciao.